ndavuze ngo ukwezi kukubere uko iminsi y'akanyamuneza kenshi. Imana ishimwe cyane. Iyi minsi y'akanyamuneza kenshi nk'uko uhoraho yabigenze. Haleluya. Umunezero wasenge, umunezero witeze, ijwi ry'umukwe n'umugeni mu rugo rwawe ryumvikane, ijwi ry'impundu ryumvikane iwawe, abanyabyaha bakizwe mu ishengero, ingeso mbi ziveho, amahoro atahe mu rugo rwawe, ugire umugisha muke. Bakunzi, twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira mu gitabo ca Zekariya igice c'8 umurongo wa 18 na 19. Zekariya igice c'8 umurongo wa 18 no 19 handitse ngo maze ijambo ry'Uhoraho n'ingabo rinzako ritukunika Uhoraho n'ingabo agize atukwisonzesha ko mu kwezi kwa 4 nuko mu kwa 5 no mu kwindwi nuko mu kw'icumi kuzocikira inzu ya Yuda umunezero no guhimbagwa n'iminsi mikuru y'akanyamuneza. Nuko rero mukunda ukuri n'amahoro. Bakundwa muri ko muradukurikira, nkunda ndakwifurize umugisha muri uku kwezi kwa 5 twinjiyemo. Ndavuze ngo uku kwezi kukubere uko iminsi y'akanyamuneza kenshi. Imana ishimwe cyane. Iyi minsi y'akanyamuneza kenshi nk'uko uhoraho yabigenze. Haleluya. Si nk'uko Zekariya bivuze, si nk'uko pastor abivuze, si nk'uko uvyifuza. Oya, naho ivyo byose ari vyiza nk'uko uhoraho abigeze. Imana ishimwe cyane. Kuzocikira inzu ya Yuda umunezero no guhimbagwa n'iminsi mikuru y'akanyamuneza. Haleluya. Oh, haleluya. Uku niko uhoraho n'ingabo agize. Niwo bigeze. Imana ibahezagire. Umunezero wasenge, umunezero witeze, ijwi ry'umukwe n'umugeni mu rugo rwawe ryumvikane, ijwi ry'impundu ryumvikane iwawe, abanyabyaha bakizwe mu ishengero, ingeso mbi ziveho, amahoro atahe mu rugo rwawe, ugire umugisha mu kazi, uhimbagwe icyo ukoze ko kunezere, uhimbagwe, ugire iminsi y'akanyamuneza kenshi. Aba barafise amezi bibabarizamo ukwisonzesha cyagiye cyo kwibabaza, bakiyima ivyo kurya biryoshe, bakambara amagunira n'iminyota. Ariko ubu harava ngo bizocika ukundi, bizohinduka ukundi. Imana ishimwe cyane. Babigegwa kubera ivyaha babakoze, kubera Imana yaba yabateye umugongo ikavuga ati nimugire mwiyeze mwisonzeshe kugira ngo ndabagarukeko. Uhoraho yabigeze mwene data, nawe witege igihe ciza, witege ibihe vyiza. Ibi bihe vyiza uwaneje gusoma kuva ku murongo wa 20 aravuga ngo kuniko Uhoraho n'ingabo agize ati hazoza amahanga azananye n'abamu bisagara vyinshi, kandi aba mu gisagara kimwe bazoja mu kindi bavuge bati ni muze twihute tuje gusaba Uhoraho umugisha, dusiguze Uhoraho n'ingabo natwe turajana. Nukuri koko abantu benshi n'amahanga akomeye bazoza gusiguza Uhoraho n'ingabo i Yerusalemu no kumusaba umugisha. Umurongo wa 23 niho ico gice giherera, niho tugarukira. Uko niko Uhoraho n'ingabo agize ati muri iyo minsi abantu 10 bazova mu mahanga y'indimi zidahwanye, bafate umutwe w'impuzu y'umuyuda bamubwire bati turajana kuko twumvise yuko Imana iri kumwe namwe. Uyu n'umugisha w'akanyamuneza kenshi, aho ubona bagusuzugura bifatanya nawe bateka twarabonye ko Imana iri kumwe nawe, twarabonye ko Imana igushigikiye. Ab'inzu ya Yuda ariko aravuga ngaha n'abantu biwe, navuga inzu ya Isirayeli, navuga ab'inzu ya Lewi, ab'inzu ya Yuda. Suva ko abandi abana, ariko Yuda nuvuga ngo ishimwe. Wewe wiyemeje gushimira Uhoraho, wewe wiyemeje kugira umutima uhimbaza Uhoraho, umutima usenga Uhoraho, agushitse ko akanyamuneza kenshi, icubahiro cyose kibiciwe muri uku kwezi. Umurongo wa 19 twahereje ko avuga ngo nuko rero mukunda ukuri n'amahoro. Wewe witeze ivyo, ukunda ukuri n'amahoro. Haleluya. Ube umunyakuri kandi umuntu atanga amahoro, yifuriza abandi amahoro. Imana iguhezagire ukwezi kwiza kuri wewe n'abawe, uragahezagirwa. Urakoze kudutega yombi. Mw'izina rya Yesu Kristo ugira ibihe vyiza.
urakoze gusangiza abandi ijambo.